uyu munsi niwo mutwaro ufise ukubona abantu bariko bagwa mu mahonero wumve ko ufise umutwaro kubakura muri uwo mwiza kugira muri kigwa n'umuco wa Kristo niwo mutwaro ufise canke bikunezera gutuma urutoki mbega wabonye umwana wo kwa kanaka mbega wabonye umugabo kanaka wabonye umugore kanaka uyu mukobwa ntiyanezerewe no kubona bakunzi bahori Kanani TV n'umunezero kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana ariko imbere yuko dutangura kuganira reka tubanze dusenge uri mwiza Mana kandi ugira neza urukundo rwawe n'imbabazi zawe mwami Imana nivyo biturinda buri munsi kuko iyo atari wowe uturinze mwami Imana nitwovyuka nitwobaho ariko ndagushimira ko ijisho ryawe rihora ku bana bawe none Mana y'amahoro nanje nje imbere ya muri iki gitondo ngushimira ibyiza ntangere udahengeshanya kudukorera nk'abantu ukunda uri gitangaza Mana kuko we n'abanyabyaha ubagirira neza kugwishiriza imvura yawe bose n'izuba ryawe ukaryakiriza abantu bose kugurukundo ukunda abo waremye none Mana y'amahoro ndagushimiye kandi ndakuninahaje icyubahiro cyose kibi cawe n'izina ryawe ryera Yesu Kristo umwami wanje senze nizeye kuvyumvise amen. Rero ijambo Imana impaye kuganira namwe ni ijambo rivuga ngo n'umwasi wawe uzumugiriye neza. Haleluya. N'umwasi wawe uzumugiriye neza bizotuma nawe uhezagirwa. Haleluya. Reka turabe ingene umukobwa araho yagiriye neza sebuja kandi yari yaramunyaza mukura mu gihugu ciwe reka mubera umugisha. Haleluya. Reka dusome ijambo ry'Imana mu bami ba kabiri turasoma kuva ku murongo wa mbere dushikane ku murongo wa gatatu dusome igice ca gatanu dusome kuva ku murongo wa mbere dushikane ku murongo wa gatatu. Namani umukuru w'ingabo z'umwami w'Isiriya yaratonye kuri sebuja kandi yari umunyacubahiro kuko ari we uhoraho yaha intsinzi bigatuma abasiriya banesha. Yari umuhizi w'inkomezi ariko yari umunyamibembe kandi abasiriya bari baragiye guhunyaga ari ibitero. Muri uko kunyaga bafata mpiri umwigeme mutoyi mu gihugu c'Abisirayeli araheza bincoreke ya Mukanamani. Bukeye abarira inabuja ati ico mpa databuja akaja kuvugishwa n'Imana abisamariya yo mukiza iyo mibembe yiwe. Amen. Uyu mwana w'umukobwa yarantangaje cyane. Urabona umwana bavuze ko ari umwana muto. Namani n'ingabo z'Abasiriya ngo baje gutera muri Isirayeli hanyuma ngo baranyaga abantu banyaga n'aka kigeme karimo. Hama Namani agenda kukagira kaja iwe. Haleluya. Ngo amuha umugore wiwe ngo amubere incoreke. Ariko uburya abantu bamenye Imana vy'ukuri baratandukanye n'abatamenye Imana. Uyu mwana ngira yari kuvuga ati uyu mugabo ikibi yankoreye akankura mu biwacu uyu munsi nkaba ndi mu gihugu ntazi mbana n'abantu ntazi ndiko ndakoreshwa nk'umuja nta kiza no mukorera ariko kubera umutima w'Imana wari muri we. Haleluya. Umutima w'Imana wari muri we ibyo byose arabirengera aritegereza sebuja amagorwa afise aritegereza ingorane afise ngo yegera inabuja ati mabuja ati databuja amaze imisi ndamwitegereza ati ndiko ndamesa nkaraba impuzu zimwe zimeze atariko nagira ndakubwire ngo ico mpa kemera akagenda iwacu akagenda kuvugishwa n'Imana ati yo mukizi yo mibembe yiwe. Haleluya. Mbe muntu w'Imana wewe uyu munsi umuntu yagukoreye ikibi umva vy'ukuri hari iciza umukorera ariko Kristo umwana w'Imana nzima yaravuze ngo musabire babahama mugirire neza babanka. Haleluya. Haleluya. Niho tuzokwerekana by'ukuri ko turi abana b'Imana. Uyu munsi niyaba mwene so akugiriye iki ukamwitura ikindi menye ko atamutima w'Imana uri muri wewe. Haleluya. Nta mutima wa Kristo kandi Kristo avuga ngo tugere ikirenge mu ciwe. Kristo ari ku musaraba
ijambo ryasohotse mu kanwa kiwe yavuze ngo data ngo ubababarire kuko batazi icyo bakora. Haleluya, haleluya. Stefano ariko baramutera amabuye, rimwe ritobora ijisho, rindi ritobora icya mu matwa, ndacyamena imisaya, ngo arahaguruka aravuga ngo data ngo ubababarire. Haleluya, ubababarire kuko batazi icyo bakora. Nguyu mutima Imana idusaba uyu munsi. Haleluya, tureke kugera ikibi mu kindi, niho tuzokorekana by'ukuri ko turi abana b'Imana. Uyu mukobwa yirengagiza ko Namani yamutesheje umuryango wiwe akajya kuba umuja, ivyo ntiyigeze avyitaho, ariko amugirira neza. Haleluya, abwira Yinawuja ati ndabona agahinda afise, ndabona umubabaro afise, uburibwa afise, atari ku butabazi burahari. Inagenda iwacu hariho umukozi w'Imana yitwa Elisa. Haleluya, uyu azomugirira neza, uyu azomutabara. Haleluya, nguyu umutima Imana iri kwira gusaba wowe nanje. Nukuri ndisengera nawe ngusengera ngo tugire umutima nk'uwari muri Kristo Yesu. Tugire umutima nk'uwari muri Kristo Yesu. Yesu nta muntu n'umwe yituye nabi, abamukorera ikibi bose yabagirira neza. Haleluya, yabagirira neza. Aho niho tuzoshingira intaho umwami bikamenyekana tujya muntu vy'ukuri hari ico yakiriye, hari ico afise muri we, uyaratandukanye n'abariya. Haleluya, kubera inyifato, urukundo ruba muri wewe, kubabara abandi kuba muri wewe. Haleluya, ivyo bizotuma umwami wacu ashigwa hejuru, ndetse abantu bakifuza kumenya iyo Mana twamenye. Mugabo uyu munsi usanga abakristo nibo bankana, abakristo nibo bacanira imanza, abakristo nibo bagiranira imigambi mibi. None mwumva iyo Mana izoshingirwa intahe gute? Aka gakobwa karerekanye ko gafise Imana. Haleluya, aravuga ati iwacu, ati cyo mpagashikayo gusa nico kibazo. Haleluya, natwe uyu munsi twari dukwiye kuvuga ngo icompa naka agashika mu bwami bw'Imana, agashika akizere y'umwami. Intambara yararimwe, ibyago yararimwe, yo bikira. Haleluya, uyu munsi niwo mutwaro ufise, ukubona abantu bariko bagwa mu mahonero, wumve ko ufise umutwaro kubakura muri uwo mwiza kugira muri kigwa n'umuco wa Kristo. Niwo mutwaro ufise. Canke bikunezera gutuma urutoki, mbega wabonye umwana wo kwa kanaka, mbega wabonye umugabo kanaka, wabonye umugore kanaka. Uyu mukobwa ntiyanezerewe no kubona Namani afise imibembe. Mbega uyu munsi wunezerwa n'ivyaha bya bene so, uronka ibiganiro baganirako, aho kubasengera kuti Mana tabara, Mana girira neza uyu muntu, Mana bohora uyu muntu. Haleluya, rero ijambo ry'Imana riradusaba gukunda n'abansi bacu, kugirira neza abansi bacu. Haleluya, kwikorera imitwaro y'abansi bacu. Ikintu ndiko nanje ndakivuga, ijambo ririko rirantsinda. Haleluya, ririko rirantsinda, kuko kenshi tugomba kwitura inabi abagenzi bacu badukoreye. Mwenga nivyo bitworohera, ariko dusaba Imana idushoboze kwitura ivyiza abatugiriye nabi, kandi bituma n'uwo muntu ukoreye icyiza kandi yagukoreye nabi, bituma umutima wiwe ugaruka ku Mana, akibaza ingene wewe ushoboye kumugirira ivyiza kandi yagukoreye bibi, akavuga ati kabisa uyu muntu yamenye Imana, reka iyi Mana yiwe nanye ndayizera. Ariko igihe wishuye ikibi ku kindi, ntumba ntahe. Ariko nitwa dushaka gushingira intaho umwami wacu vy'ukuri, abansi bacu tubagirire neza. Haleluya, nukuri gisengere nanye ndagisengere, ugira iyo mutima ukugirira ineza abakugiriye nabi, bizotuma izina ry'Imana rishigwa hejuru. Haleluya, kandi nawe Imana iguhembe neza. Haleluya, iguhembe neza. Kristo bamukoreye ikiba, bamwisha, bamubabaje, yabasabiye imbabazi, ndetse ngo n'umuntu yamutsumise icumu rimwe ryo mu rubavu.
murazi ko ngo haciye havamwo amazi ngo n'amaraso bitarukira mu jisho ryiwe, ijisho ngo rimwe ryari rihumye ngo rica rirahumuka. Haleluya, haleluya. Murumva Kristo n'abariko bamugirira nabi ku musaraba yabahereye imbabazi, kuko kumukiza n'imbabazi yamugiriye. Haleluya. Amaraso avanze n'amazi bitarukiye mu jisho ryiwe ryarahumutse. Rero natwe nk'abana b'Imana vy'ukuri twamenye uwo mwami, twizeye uwo mwami, tukamurika mu bugingo bwacu, tugera ikirenge mu ciwe mu gukora ivyiza. Rero Imana yo mwijuru ibampera umugisha. Mwami wanje, Mana yanje, urukundo rwawe ruraturenga. We wagiriye n'imbabazi n'abariko barakwica, uravuga ngo data bababariye ko batazi ico bakora. Mana ndasenga nasengera bene data bose, tugira umutima wari muri wewe, tugira umutima w'imbabazi n'urukundo, ndetse n'abaduhama mukunzi mwiza, tubakunde tubasengere kugira ngo bave muri uwo mwiza bamurikirwe n'umuco wawe. Ndagushimiye kandi ndakuninahaje, icyubahiro cyose kibi cawe mu izina rya Kristo Yesu, senze nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.